ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 gitugutu umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike henshi mu gihugu cacu uretse mu bice vya Kirundo Muyinga hamwe na Cankuzo hitezweyo ikirere kirimwo ibicu vyinshi ahazoba hakanye kurusha handi ni mu bice vya Ngozi Muramvya hamwe na Gitega aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13 ku muhingamo hitezwe imvura mu bice vya Rumonge Bujumbura Bubanza Cibitoke Kayanza Muramvya Mwaro Ngozi Kirundo Muyinga hamwe na Cankuzo mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 31 ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:45 rirenge igihe cy'isaha 11:55 zo ku mugoroba amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo Ijebu na Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.